wampaye buri kimwe bimwe wari waraneguriye kandi wasezeranije ko nzagumana nawe ibihe bidashira niwe yaje anagura umubabaro nari mfise kuko yamaye ubwiza buva kuri we niwe yaje anagura umubabaro nari mfise kuko yamaye ubwiza buva kuri we. Hello, it's me again, Mr. Burudan, take away the pen. Shalom, shalom, bakunzi ba Sunlook TV. Iki ni kiganiro The Gospel Image nkuko musanzwe mubimenyereye. Mukaba muri kumwe na Tehanstesi, of course. Ushatse unyite Yeo Shafati naco bintwaye. Behind the camera turi kumwe na Drizzy nkuko vyama kameme. Iki ni kiganiro The Gospel Image. Aho tukuzanira ingabire nyinshi zitandukanye ziri muri industry ya gospel. Muri The Gospel Image kandi turakora kuri angle nyinshi zitandukanye kugira ngo dushobore gufasha no kubaka no gusanura industry yacu ya gospel eka no kubaka ubwami bw'Imana muri rusange. Uyu munsi ndagufitiye abatumire bararenze man. Bararenze. Bariko barakora kugira ngo bashikane kure ubwami. Bariko barakora bakorera Imana mu ngabire zabo Imana yabahaye. Sinza kubavugira byinshi, ni bande bariko bakora iki, ivyo baraza kuvyivugira. Niyo mpamvu ndagusaba ngo unkundire gusa ukore subscribe, hama ntibibagire no gufyonda kuko bita aga kengeri. Hama nanje ce nkora ikintu kimwe gusa cyo kubakira. Kaze cyane kuri microphone za Sunlook TV. Hello bakunzi ba Sunlook TV, ndabaramukije cyane, nongera nabashimira kwa muteteka. Urakoze cyane. Akazina kawe witwa gutega boss? Nitwa Ndikumana Gael. Ndikumana Gael, umurimyi, umubaji, umunyeshuri of course. Okay. Aba bantu ndagusavye tubwira aba bantu ni bande? Aba naba BOG, the best of God. Turirimbir Imana umudiho wa hap no akazi dukora. Okay, kugira ngo twumve ko nyene vya vrai muri abaraperi akantu gatonya wenyene gusa. Yes, yagize ugwibwe naje tamukira ukwanje ubu nzamukunda kuko niwe guyanje namugize uwa mbere mu buzima bwanje kanzo kwa mandamuhaye muri kubona kazoza kanje ubu naritsahuye ubu sinkizimiye kubera namumenye ubu sinkibabaye kuko ni washoboza mu gihe nashoboye nizigira we nabagwa nawe uko ni wantabara mu gihe niciriwe kandi ni wandemesha mu gihe ngowe yeah. Okay, so ndashaka utubwire kubera iki muri indwi? Turindwi, abakobwa ni babiri, abahungu ni bane. Mu bisanzwe bafata baking n'abakwa hub usanga amugurutse ko nyene. Okay, icyiyumviro cyo gutanguza BOG cavuye he? Icyiyumviro cyo gutanguza BOG cyatanguye muri 2019. Niho twaje hamwe n'umugenzi wanje dusanzwe twandika mugabo twebwe obje turavuga ati none eske kweki tutoririmbira Imana ko yaduhaye amagara iduha ubushobozi kweki tutogira ikintu kimwe cagutse kugira ngo n'abataramumenye bamumenye biciye mu nzira yacu. Okay, ibu bamfu bwanje ndi kumwe nande? Ibu bamfu bwa uri kumwe na Uwimana Breeze, nanje ndumuririmbyi w'umuraperi wa hip hop muri rap muri BOG team. Akantu gatonya. Guys, bakunzi ba Sunlook TV, uyu munsi nta majambo menshi ariko uyu munsi nibikogwa byinshi. Akantu gatonya. Ya ndaje ntukijibiga nza kuko nta ubundi nkwiye guhimba ubwo mwami n'umwami mwi yamaye gutahura inkuru nzi kugira ngendere mu nzira nzi aho kera nagendera mumwi araza ampera umuki nanje ndamubera umwana mwi uhereye buno muri kazo kugeza kuri kwa musazo za cagihe camarira n'akanyamuneza
oya namba nabizo kuko jewe ngubone za ni ibintu vya za so ndashaka umbwire ni igiki umaze kunguka mu gihe umaze muri BOG ya muri BOG maze kunguka ibintu byinshi cyane kumbure hari ibyo nagiye ndungukamo byinshi nk'ijambo ry'Imana tuka kenshi nkacubwe abajene usanga tugendera mu bintu bitandukanye ariko ko nagiye hamwe na muri group turakorana umva nagiye ndunguka byinshi cyane n'ubu ndacunguka umva hariyo escalier ngenda ndaduga bivaye ku munsi n'ivyiza Imana igenda irankorera cyane ego. Okay, uvuze ngo abajene tugendera muri byinshi nk'ibihe par exemple abajene tugendera muri byinshi usanga nk'ama football cyangwa tugakina nuvuga nka dance ariko tubikora mvuga ati mu guhimbaza Imana muri gospel cyangwa mu bwati ngo ndabikore ndikonkorera Imana ariko muri rap yanje ndashobora kubwira umuntu ubutumwa bwiza umuntu agahinduka narinze kubitisha mu yandi majambo akubwira ubutumwa wenyine ugahinduka umva muri rap ni ikintu kinini ya utekera ni message ihambaye cyane utekerera umuntu ku buryo ashobora kugutahura direct utarinze kumubwira byinshi ego. Okay, ngaruke kwa Gael niwe president wa BOG sivyo? Ego. Ndakeneye kumenya ni yihe vision ufitiye aba BOG nka president wabo? Aba BOG ndafitiye vision nini ya cyane dufise umugambi wagutse cyane gusa nuko bigenda turayipanga buke buke bivanye n'ubushobozi dusanzwe dufise umugambi wo kubaka association ifasha abantu sivyo ifasha abantu nk'ubo wabuze ikikuremesha ukaza tukakuremesha kuko dushaka kubaka izo nyine abantu benshi bamenye Yesu biciye muri BOG team kuko hajya Imana umugambi dufise ngaha ku isi no kumenyesha inkuru nziza rero muri yo kumenyesha inkuru nziza dufise project ni yuko abantu benshi bamumenya ku bwinshi atanumwe asigaye. Okay, vision nziza. So turakeneye kumenya mbega BOG imaze imyaka ingahe muri iyo myaka imaze kurangura ibiki? BOG imaze imyaka 3 mu kwindwi 23 2022 zo bikije imyaka 3 tumaze kurangura ibikorwa byinshi tumaze kuvuga ubutumwa ahantu henshi hiyaguye tumaze no gusora indirimbo zibiri imwe iri kuri account video ni rajako gusa izindi turazishirako gusa tumaze gusora indirimbo zibiri. Bakunzi ba Sanuk TV antwa urumva ko BOG n'abakozi ariko nabonyemwo umwigeme reka tumwakire. Hello guys, Jeune Fati. Fati ujejwe iki muri BOG? Umuririmbyi asanzwe akantu gatonya nka 30 secondes gusa. Wampaye buri kimwe bimwe wari waraneguriye kandi wasezeranije ko nzagumana nawe ibihe bidasira niwe yaje anagura umubabaro narifise kuko yumaye ubwiza buva kuri we niwe yaje anagura umubabaro narifise kuko yumaye ubwiza buva kuri we. Wow, guys, Fati afise ijwi ryiza. Fati iryo jwi uri kurahe? Okay. Uhora wumviriza parfait? Kumenga ari ukuntu mushaka gusa none. Okay. Imana imwezagire cyane afise ijwi rirenze antwa ni n'abajene bafise ingabire zirenze guys nizere ko mwamaze kuvyumva ico tubasaba nka Sanuk TV tubasaba kubashigikira narababwiye ngo umutwaro wanje nukubazanira ingabire ziri muri industry ya gospel hama namwe ico ndabasaba kuzishigikira. Reka ngaruke gatonya kwa Gael. Turakeneye kumenya mbega wewe nka Gael niwe muraperi wemera gospel rapper wemera ngaha anya i Burundi? Umuraperi nemera ni Prince Mushindi. Aga freestyle gatonya ka Prince Mushindi.
ndirimba akantu kafashije muri byinshi yafashije ari akantu avuga ati kuko ino ririmba abakobwa n'amahera kandi atari ibyo byaduhaye ubuzima budahera ko kantu karanyubaka cyane okay hanze y'igihugu cy'u Burundi niwe muraperi wemera hanze y'igihugu vraiment ntawe uranyura yego okay reka tugaruke ngaha Mutamba wewe wibona he muri rap mu myaka 5 iri imbere je nibona kuri cyane gose ku buryo n'indoto yanje ndayishitse ndazi nzoyishika ko ariko ndavyizeye ndibona nka hakurya ya Amerika ndiko ndavuga ubutumwa abantu bagahinduka bice muri hip hop yanje ego okay ni kihe kintu uri kurakora nka wewe apana nka BOG wewe nka wewe ni kihe kintu uri kurakora kugira ngo uzoshobore gushika aho hantu icyo ndiko ndakora nka jewe kubganje nugusenga cyane kugira ngo Imana ifashe nishikane kure kuko kumbure muri zingabirano zacu ahenshi adutwarwa n'ubwibone niyo nangwe kubona ko ndumuraperi ncanwagwa n'ubwibone ariko icyo nsaba cyane nicyo nsaba Imana kubganje kugira ngo ime basi wa mutima wo kwitisha bugufi kugira ngo icyo nsaba gushikako zindagisike ko vuba kuri bidatevye ego okay mbega BOG musanzwe musengera hamwe oya mwese nukuvuga muva mu ma eglise atandukanye okay none eske murahurije ku kwemera kwanyu ko numva muva mu ma eglise atandukanye murahurije ukwemera kwanyu kurahuye ego cyane okay so ndabasabe noneho akantu kamwe twese sivyo akantu kamwe ku ndirimbo yanyu mu nyuma tuce turangiza akantu kamwe Jesus uruwa mbere mu buzima bwanje uyesunamye urabereye icyubaro no gutazigwa uwadukunze bivuye ku mutima wawe Jesus wabambwe ugacunga udukize Jesus nutambigwe nushemezwe ngo kukura bikwiriye na undi wo guha amashimwe agesa haragowe bujya utaramutahura kuko ibyiza nkorera jegwe biranjokera nico gituma nashobora kuvyigumizamwo ahubwo ndashaka n'abandi kugira bavyiyumvemwo waramumenye niwigera wiganyira ahubwo niwakuraho ibikubangamira sindabivuga kwera jewe ndumuhizi ahubwo ndabivuga kwe jewe ho ndabizi maze niwashaka kuza kumumenya uraza maze nawe wirabira igitangaza akora vyiza kandi nawe ni mwiza ubuntu zuye ubwiza bwame w'igitangaza nguwe neza mu mwami nguwe neza kwa data nguwe neza mu mwami nguwe neza kwa data profession wogasi profession neza kuko ndi kumwe n'ubwo mwama nkorera ibitangaza mukama Yesu ndagushima asante sana kwa chochote tunachonipa misi na chakukulipa ariko ndaguhaye ikaze mu mutima shitsi imbere ryawe nzoca nakujya kwayo na munda sinzogusaba gutera amasefi atubara umwanya kubwira merci ndabizi ndi kumwe nawe sinzozimira kuko nigwegwa ntoye maze uranzimurura unkura kwiganyira umanagura kuko nakumenye oya sinzomaramara nivyo yoba tatwe ubuzima ari sinema yoba tatu vyabayokera kwigorogota hari nduru zagasema mwene data umwami wacu ni muzima ndi kumwe nawe zo kwamashikama nubwo abantu bose bonyigarama mwe mugwimana niwo ngira inama kuva muri nzero gushika kigarama let's go eheraba yatampira ibyaha byante byose nari kubikira na nubu ndababwira ko tawwanye na watawuzomusubirira sa guys mufise ingabire zirenze so turangiza ndashaka mumbwire eske ibikorwa byose mukora turazi ko birasaba amafaranga kuja muri studio n'ibindi murafise management canke nimwebwe mwenyene ku giti cyane oya kushika ino saha na management dufise twege twenyene turi organiza
nkuko dusa turi abanyeshuri mugabo turateranya ico dushoboye kugira ngo tuje muri studio canke dukora ikindi gikorwa tuba twimirije ego abantu barakwiye support s'il vous plaît. So mbega ni kiye kintu twobitega ko mu misiza hari akantu mwa mudufitiye gashasha mu misiza? Yes, nk'aba BOG two turategura event nini ya cyane izoba yiyaguye, gusa ivyo vyose tuzobifashamo n'abantu bazoba ko badushikira ku mande na album niho tuzoja tuyipresenta album yiwacu nyene muri iyo event nyene tufise igikorwa kinini muri 2020 niyo mpamvu ko turiyegereza Imana cyane kugira izo dufashe n'uwo bayifuza kudufasha dufashe vraiment kuko dushaka gushika kure cyane iyo event dushaka izoba ari ku rundi rwego ruhambaye ego. Okay, reka ijambo ry'Imana riravuga ngo ivyo mukeneye vyose mubimenyeshe data mu gusenga no kwinginga bifatanije no gukenguruka. Reka twizere ko uhoraho Imana aza kwishura ivy'imitima yanyu igomba. Amen. So bakunzi ba Sanuk TV, iki cyari kiganiro The Gospel Image. Nizere ko mwamaze kumva vyinshi kuri BOG. Ico ndabasaba nukubashigikira kugira ngo industry yacu ya gospel ishike kure, kugira ngo abana b'u Burundi bashikane kure ubutumwa bwiza. Iki cyari kiganiro The Gospel Image. Jewe na Terence Stacy ushatse unyite Yehoshafat. Behind the camera twari kumwe na Drizzy. Reka mvuge ngo hasta la vista.